Hey guys, it's all in fashion. Nizia komeze neza mwese, mwasaba super. Amazina yanje ni Erika Carole. Ndabahaye karibu mwese mu kiganiro cacu. N'umusire nko mubibona turi muri boutique ya Mbere Fashion aho tuza kuyaga vyinshi kubijanye n'iyo marque. Iyo marque akaba ari imwe iteza cyane gose mu ma marque ari ngaha mu Burundi. Yatanguye mu mwaka uheze muga ibintu bamaze gukora ni ibintu biri big. Nkaba rero nza kuvugana n'umustiliste wo ngaha mugumane natwe mwiyabone mulayikinge hanyuma ntimwibagire no kuza gukomanta ikiganiro giheze mutubwire ingene mwakibonye. Mucho le grand styliste de la marque Mbere. D'accord mukije? Amahoro murakomeye. Ego ni sawa. Okay, Mbere company, Mbere fashion dusigurire mu majambo atatu tumenye ivyari ivyo. Murakuye Mbere fashion ikintu kinini gusa hangegeze kugicagagura. Kirageze amajambo atatu. Okay, murakoze. D'abord Mbere fashion ni marque y'impuzu prêt à porter pour le moment izo twahereyemwo z'abagore hamwe n'iz'abagabo zikorerwa aha mu Burundi. Aba jeune ego zikozwe n'abarundi zigasonerwa aha mu Burundi nyene modeli zikazimviriwe n'umurundi nyene. Ni prêt à porter made in Burundi. Cyo cambere umenya kuri Mbere fashion. Nenda kubaze wewe ubwawe ça fait quoi yo kuba umstyliste muri maison de marque? Murakoze icambere novuga ko ari iteka rikomeye cyane. Bon, kiretse yuko arakazi katoroshe, sakazi koroshe kuko kwiyumvira ikintu gitegerezwa kunezera abantu mutavuganye umuntu utazi ngo ni naka nagusa kwiyumvira ikintu gitegerezwa kuzokundwa kandi gateza kukagurwa kwibeyi washinze canke kwibeyi mwimviriye burya sikintu coroshe cyane ni ikintu cyo kimva kandi cyo gusengera bien sûr mugano gukora iteka. Wimva gute iyo wa créer impuzu ugira uzerekane kuri public kubera muramaze gukora ama défilé canke ugira design no muri boutique uhora wimva umeze gute like abantu batarazibona bagira ba découvre ibintu wa créer? Bon, batarazibona bien sûr ntubura egufise confidence muri ibintu wakoze mugano urugwa par exemple nako turamaze kwambika Miss Burundi iyi edition iheruka twabambitse twarambitse na Miss Queen Ngoma bigitega navuga aho hose batabana model egufise confidence muri wewe mugabo ubwoba ntibubura ubwa kino ni eske baza kuzibona zimeze gute baraza kuzikunda urumva ivyo bazo ntibubura. Ngaha mu Burundi dukunze kuvuga yuko uyu mwuga wa mode nta mahera urimwo sakazi ko tunga umuntu hariho n'ababishaka kubikora ndetse bakiyumvira ati nebizonshikana hehe canke bakabibabuza kubera ko ntiturabona abantu bashise kure cane ngaha mu Burundi bakora ivyo nyene. Même si naho buhatangwe kwa changement wewe kuri wewe mbe wibaza ko bipfira kugira ngo ntidutere imbere nko muri Nigeria, nko muri Côte d'Ivoire, canke même no hanze? Ico kazo ni kazo ki très important. C'est kuvuga yuko uyu mwuga atahovenimo cyangwa amafaranga arimwo hago buryo umwuga urimwo amafaranga kandi menshi usabwo nuko bitakogwa correctement. Wumva bibaye bya agence n'abikora cyo bakayikora genre nka atelier isanzwe gusa ntibiyumvira gupusa très loin kuko icambere no bwati utegeza kuba uwo bayemwe amahera cambere na mbere nta murundi rimwe atambara impuzu. Abarundi bose barambara impuzu aho gusa problem ici haba abarundi ingwane ya mbere haba abarundi twebwe nyene ubwacu ntidukunda cyane ntitwemera ibintu vyakorewe ngaha tuye tuvyemera naho bacaca dushaka kubihabesa tugashaka kubishira hasi ibyavuye mu mahanga. Novuga iyo niyo ntambamye ya mbere ihari yuko abarundi twebwe nyene ubwacu tutemera ivyakorewe ngaha muri cyane dushaka kubisuzugwe kumengo ntivya bikomeye cyane ibintu bitayido qualité aho biba vyakozwe même la même façon biba vyakozwe ni machine zimwe ibintu byose cyo kimwe n'ivyakorewe mu mahanga. Novuga ko iyo ntambamye ya mbere ihaba indi ntambamye ya kabiri novuga ikunda nyene kuvana novuga kwa style cyangwa kubaki okumukorana ko abarundi bamwe batanga kuza barakora impuzu umuntu ashaka kugura nibuka ntambamye yari hari bakora impuzu mugabo ntibimvira impuzu kira muntu wese ashobora guhitana
akagura atenze kuvasi yamuvuga ati iyi naho ntiwambyutse ndashobora kuyambara ku kazi muri ville ama prêt à porter ico naco nibaza ubu naho cyarakosoretse ubu batanguye kugikora rero nkaba nizeye yuko abarundi tuzotera imbere mw'ico kintu natwe tukambe impuzu tugashika no mu mahanga. Guys, muraje kumenya byinshi kuri iyi Marque, muratubwiye ndetse nicije kumaranga hanye mu Burundi inyishizanye. Ubu rero tugira twinjire indani muri creativity yiwe tumenye byinshi mu mpuzu akora. Ikintu ca mbere nshaka kubaza ni yahe mpuzu yakugoye gukora mu mizi muzostona ngaha? Kikaze kicoroshe kubera yuko bon yango iraza kugora gutora kuko meje vevoir mbasi no guhimwe nyene wumva ko impuzu yarafashe umwanya no iyambere nubwo ko ari iyi manto ntiyabaye facile cyane mugabo ntiyagusunuka ko yangoye iyi manto yego nubwo ko yarangoye gatoya mu kwikora hejuru mugana byone nubwo ngo yangoye cyane aho gusa ikintu cyo caratugoye inspiration yavuye kwandi bantu tubwire sigurire c'est d'abord urumva icambere imanto mu kwiyumvira kenshi niyumvira nk'umuntu w'umudamu akora muri bureau canke afise carrière kanaka femme d'affaires ana yuko ari manto d'abord ira ukinamubona nawe utazi ikintu akora bashobora kwimagine tanti ko umuntu n'umuntu afise carrière canke n'umuntu afise power cyane umuntu yiyemera uko ari kubona n'impuzu vraiment amvuga itanga force ko no bivuga ego ni top et les couleurs comme on dit umviriye like voilà couleur cyambere ijya mu ziri passe partout ya ku muntu yirabura ya ku muntu w'inzobe hose akoya sinzi wani blanc cassé niyo mpuzu niyo couleur yiyo manto byose akora yaba ku muntu w'inzobe ya ku muntu wirabura bose byose irababera nico impuzu ngo ko tugoye ahubwo apa yinye ce sont les jeans ko ndibaza ryari ryambere aha mu Burundi umuntu yakoze nka jeans ego nanje la première fois ninjiye hanavuze izo nimwe muzikorera canke nizo mwazanye parce que byaranangajije rero sane bon ntibyoroshe cyane kuko umva dukwana nyene n'abarundi baba bamenyene ngamva nyene hajamo travail nyene kugira ngo dushoye gusohora jeans isa nka zijya bamenyereye rero novuga ko ari we yadutwaye umwanya turakora ese ya mbere ya kabiri mbwa ko ya gatatu turashaka kuronka jeans imeze neza yaba imbere no ku mifuko umuntu yoshora kwambara akavuga ati ndambaye jeans nziza nshiko navuga ko caratugoye naye bindi vraiment ego uriko kwa design uriko ayikora ashobora kwa design mugahageze kushika kwa application hari igihe nyene urari ngwane zikeya muganazo ça passe ego rero navuga yuko idufashe kwiyumvira ukuntu twikumva uteza kwiyumvira kugira amakutuyo cyo kimwe n'amakuti hari muri regular jeans ego okay wow ni yahe mpuzu nayo ukunda novuga ati ni fierté yawe uvuga ati iyi mpuzu vraiment wow ndayibonye ndavuga ego ni zibiri d'abord j'aime les chemises ndakunda ama chemise ndakunda aya mashemise twakoze vraiment kuko kubona twokora ishemise ikaza kuri norme ya chemise zindi tugura ikazisa kujya nyene vraiment ni travail na ni toroshe kama ati ikol ndayikata uku même numva kumva ko vraiment uzenye chemise iyindi yarangyoha indi manto en plus c'est moins cher biri moins cher ego kuri 35,000 yonyene ni impuzu ndayikunda cyane bonyo ndayibonye ndumva ko ndyohewe imanto ego iyi mpuzu yakozwe ryari iyi yakoremwe n'izinye zakozwe muri novembre wamenga Valentino yarabapite ide yanjye like Valentino sinzi ko wabonye kumva defile harimo ibintu n'ibishugwe nk'uko izo ziri nga zakozwe muri novembre wow ni nziza vraiment okay okay nawe rero tukugarukeko n'umunsi kwera iki wiyumviriye kwambara iyo style like dusiguriye igituma
mood yawe n'umunsi wambaye uko Bore d'abord ndo umuntu abandi barakunda ngo ngende umuntu akunda kwambara neza ndakunda kwambara impuzu de luxe ziri chic impuzu zose consanzwe hamwe kitwa nambaye izi d'abord nuko ari impuzu za modele je buri munsi tike iyo bikunze ndaryoherwa iyo nambaye impuzu ya modele fashion rero ni ishati nambaye ni ipantaro ni vya modele numva kameme nkoza kwekana nawe tavyo wambara kweri ki watoye izo nyene like modele ifite ibintu byinshi kweri ki watoye izo mpuzu tatoye izinda bon Chenda ko dijanye na morphology cyane tayanje ndazi nico chacha ndazistora wimva gute uzambaye mba numva ndi chic cenca mbere kamba numva ndi siri y'ivyo mba nambaye ego murakoze Mcho nagushimiye kubona waduhaye ikiganiro tukaganira ukatubwira byinshi kuri Mbere fashion sinzi kubita akajambo kanyuma wobwira abasanzwe badukurikirana murakoze akajambo kanyuma ngo babwira nuko ahubwo vraiment utaraze Mbere fashion vraiment sinumva ikintu arindiriye yatanze nanyarutse aze kureba muri Mbere fashion vraiment ko Mbere fashion ku muntu wese yumva yifuza guhindura garde robe yiwe vraiment ngadi nashaka kwambara impuzu nziza zigezwe kandi zimbereye zakorewe jewe vraiment kari Mbere fashion hama abadukeneye mushure kudusanga kuri avenue de la Mission building Agora 2e étage numéro 28 C5 canke mukadusanga kuri siège ikorera muri Ngagara quartier 9 avenue de l'Agriculture numéro 4 hama contact mwashobora mukene umutima mwashobora kundondera kuri 61 409 018 Kiganiro cuno munsi kaba kigarukiye ngaha ndabashimiye mwese mwadukurikiranye nibaze ko mumenye ibintu bishasha biriko biraba muri mode burundaise alors nimibagire kwiyabona commentaires zanyu s'il te plaît turakeneye kumenya ngene mwakira ibiganiro vyacu so à la prochaine épisode bye bye